uti rero uyu muntu w'iwanyu mwaramubuze ushaka tumurondeze turabe ko twomubona. yego kweri nico dukeneye kandi mwaba mudufashije. Nizere ko turi live mu kiganiro nshaka mutubwire uwo ari we kumbure abamuzi mu bintu mutubarira hariho amazina yiwe yaturuka na agence yamurungitse. Iyo niyo myirondoro ushobora gutanga ku muntu kuko aba ariho benshi bazananye bavanye mu Burundi bagaca bamumenya bagaca bafasha. Gusa agence yiwe basi birangora gusoma niyo nyene ingaho ku mupira iri mu buterere. Nta kibazo reka tuyereka abantu badukurikiye agence yiwe n'ibyo ko naje byananiye no kuri byanditse mu Carabu ibindi byanditse kuri ngo ni nimba ari agence de recrutement of n'ibindi ariko ibindi biri mu byanditse mu Carabu. Byanditse mu Carabu nibaza yuko abantu bashobora bibona. Muti rero yitwa nde? Yitwa Nindorera Evangeline. Avuka hehe? Ni komine Bubanza. Bubanza umutumba Muramba. None Evangeline ari hehe yazimye mwamuburiye he? Abadukurikiye babwiza kumenya aho mwamuburiye. Evangeline twamuburiye ngaha Saudia. Kubera ko duhera kuvugana mu kwezi kwa kane k'umwaka uhetse. Kuva mu kwezi kwa kane kugeza kanya n'isaha ntiturasubira kuvugana. Urumva ntarasubira no kurungika amahera nta jugiwe yo tumurondeye umubosi we ntabwo ashobora kutwitaba aca dukupirako. Okay. Kuva agerayo imiryango yiwe ubwa mbere atarabura imbere yo kwa kane yarabaha amafaranga yarabavugisha. Ni kuvuga ubwa mbere agiye atwaye telefone amaze gushikayo baca barayimwaka. Rero baca baza barayimuha mu indwi zibiri ziheze bakayimuha rimwe akavuga. Rero urumva kuva nyene ico gihe mu kwa kane hoho kugeza akanya n'isa ntarasubira kuvuga nta n'amahera nta kintu na kimwe. Urumva nituzi kariho cinka atawuhari. Kuva mu kwa kane ubu unya tugeze mu wundi mwaka ni kwa kane k'umwaka uheze ndibaza. Ni mu kwa kane k'umwaka uheze 2024. Yahembwa amezi angahe kuri kano kazi? Yahembwe amezi angahe kuri kano kazi? Amezi yoba yararungitse amafaranga mu Burundi? Umwe, abiri, atatu. Yarungitse amahera amezi abiri. Okay. Yarungitse amahera amezi abiri. Byumvikana ko yari yagiyeyo mu kwezi kwa kabiri. Kwa mbere. Yaragiye mu kwa kabiri. Ni kuvuga twaragerageje kubaza ofisi yiwe. Ofisi yaciyeko iravuga yuko ni turindire ngo izoduhinyishe ngo ntibararonka umuco utomoye. Aho niho nagomba ngere. Kugeza kanya n'isa rero. Bandanya. Kugeza kanya n'isa rero uwo muco ntabwo turigira turonka. Baravuga ngo baracarondeza umubosi wiwe twabahereje nimero y'umubosi wiwe kuvuga twababaza ati nimba mwarayibuze ntabwo bigeze baduha umuco. Iyi agence ndazanda yifise aho yanditse neza naza kuyiraba. Kumbure dushobora no kubabaza tukumva kuko kurungika umuntu ntibigoye nko kumukurikira. Iyi ni erere baba baguyemo bano bantu barungika abantu. Usibye none hajya mwaciye kuri agence yamurungitse ntandi hantu muraca. Oya ntandi hantu turashobora guca ngo tumurondeze kuko agence yaguma yemeza neza yuko itegerezwa kuba yo murondeza ariko kugeza kanya n'isa twararindiriye twarabuze. Barabe kweri n'ukuri murabe mu bidukurikiranire kubera izi ofisi zikakutungika gusa zahengera turashitse ino bikaba biheze ntibasubire kutwibuka. Birumvikana ko nimba barabarungitse ntibongere no gukurikirana n'amakosa. Kuva mu kwezi kwa kane dutakamba tubabazana n'umuntu ari hehe. Urumva ko igihe giheze ari kinini kweri.
ntihagire ikintu na kimwe abivuga ko tumenye yarapfuye cinka aracariho muri make nk'undi ushaka kwizera ko akihari kuko aya mezi aheze ni menshi hafi umwaka ugihumbi urumva ko umwaka uburamwo amezi 3 ntimwagerageje kwitura ambasaderi none kuko iyo mufise ibiranga umuntu mukandikira ambasaderi kuri z'iyi nimero ngo ndabereka za ambasade ziriba ziri ngaha ambasade yo muri y'abarundi iri muri Saudia ishobora kubafasha iyo babonye ikiranga ujya muntu baca binjira muri systeme bakaraba ibiraba ujya muntu bimuranga n'umufise bagashamuhamagara twebwe urumva ntitwigeze turondeza muri ambasade kuko urumva ofisi yo yagomye twemeza neza ko ahari irikira murondeza urumva kugeza akanya n'isa twabonye twahebuje turavuga ati reka duhwiturura bico dufasha twebwe icyo tubafasha ni ikinyene ni kubishira hanze nahabwiye ko turi nk'ubu live iki kiganiro kiraza kubonwa n'abantu benshi bajya bose bijejwe uru rubuga rwanje bararukurikirana bacabona icyo gukora hanyuma nimba bafashe ego asha muba mukoze cyane kweri nimba hari natahe mu Burundi natahe abandanije ubuzima kuko iki gihe giheza ni kinini kweri urumva yasize abana kwiga rasyo urumva muri ico gihe nta umuntu ariko arabafasha none hari mwamufise hari mwasigaranye ka photocopy ka passport yiwe ko ari gihe usanga mutana bisigaranye mwasigaranye nka ga photocopy ka passport yiwe ariko mutanayifise moja kwisaba nyene ku kazi no kuri ku biro bije byamurungitse mugiye gusaba photocopy ya passport yiwe ibikenewe cyane n'abadukurikiye bavyumve iyo uri kurarondeza umuntu ikintu cyambere bwiza kurondera nimba aburiwe irengero ugenda kuri agence yiwe amurungitse ugasaba yo photocopy bayifise ya passport byorohera ambasade gushakisha uwo muntu canke n'abandi bose dushobora gucako vyoroha ufise ikimuranga mwamwara yirondeye none she murayifise oya urumva twe nta photocopy yiwe ya passport dufise ariko ejo umuntu yogerageza akaja kuri ofisi yaciyeko bakayiduha ariko ngaho nyene naguhaye hariho ni nimero z'umubosi wiwe sinzi ko ushobora kuba umuvugisha ukumva nimero ndazibona mugabo ikihuta je nshaka nicyo cyambere iyo passport photocopy ya passport nta kibazo gusa ejo nk'ejo yoboneka tugerageza uburyo bwose bushoboka iyo ofisi nyene tukaraba uko bigenda mpakiduhaye byase bikunze barayifise babwirizwa kuyibaha murayibasaba kuko barayifise nta nico tumabibima oya barayifise byase bikunze ni kuyiduha nico ubutegetsi habereye tuzotabaza hanyuma baduhereze kuko mbende ushobora kwemera ko wacu kuva muri iki gihe icyo gihe cyose giheze hafi umwaka dushobora kumuburira irengero na ofisi ntagire ikintu dufasha iki twibana niyo ntuzenya nibaze ko bashobora kuba bazoyiduha iyo photocopy nanje muvye nizeye ndazi ko uko biri kose bazoyibaha kandi none ko bayifise reka turindire ibutsa abantu bakurikiye kino kiganiro amazina yiwe yavuka agence yo yatunaniye kuvuga izina mwanyumvise ubwo ngo nibutse amazina yiwe ndumva ko uri kuratigita amazina yiwe niyavuka kuburyo abantu bamumenye nariko tagorora ni kuvuga amazina yiwe yitwa Ninjorera Evangeline komine Bubanza umutumba Muramba komine Bubanza intara ya Bubanza nyene zone Muramba umutumba Muramba turabashimiye reka kino kiganiro tugisangiza abantu ndazi abantu bazaba badukurikiye bashobora kugira icyo badufashije baba ari muri Arabia bamuzi hari abashaka kuba baramubonye canke baza hari canke baza ukuntu bogira icyo badufasha inbox bashaka dusangayo tukagira icyo tugize murakoze rero ndabashimiye muri bihe byiza
namwe murakoze. Ndabashimiye nanje inshuti bakunzi banje. Hano hagarutse cya kibazo namavuga, abantu barungika abantu muri Arabiya baheruka kwirira inoti gusa, baheza kwirira inoti bagaca bararama. Ibaze nk'umuntu kuva mu kwezi kwa kane yararungitswe muri Arabiya, kuva mu kwezi kwa kane abiwe baramubuze, baragiye bitura iyi agence yamurungitse, nta n'ikigongwe, nta n'ubwoba, nta n'isoni ngo bamurondere basavuga ati twaramubuze. Kandi bino birababaje kuko usanga nk'abitura iyi agence baragenda bavuye Bubanza, bavuye Umusenyi, bavuye hehe, bakaza bavuye kure bazi ngo baje bafashe, bagira ntibabafashe. Kino kintu kirababaje cyane gose vraiment, kino kintu no kuri kirababaje cyane sans blague. Ariko reka tugifate mu ntoki, ndazi Imana ishobora kugira ikikoze. Ni Imana niyo ikikoze, tuzogaruka ngaha dushima Imana. Reka je ndabashimire rero, nta byinshi ngomba kubabwira usibye ko uwo mumenya uwo menya uburyo twamutora yoza akadufasha natwe, hanyuma akatubwira ati wa muntu nguyu twamutora mu buryo buno n'uyu mubona. Nibaza ko bagerageje kurondera agafoto kiwe kubera yuko murabyumva namwe. Mwakoze, mugira ibihe byiza.